Got the curves. Oh my, you got these eyes, motherfucker. I know what you like. Oh yeah, you know me. I know you, bro. Kono kuri. Mama yemeye ntabacemeye kandi bizogenda neza. Sheri Akanimero. Eki Begi kubona ko ndagukunda. Ndagukunda cyane. Inyuma y'ibyo bindi bimviye nibihe igana twe nibyo nyene twiyumviriye nibyo navuze sponsor nta kindi umuntu yumva yo nterera kugira nkore filme arahakazi ariko usanga ati boy bigoye ugasanga mu diaspora biragoye kuba we badimiriye ku muntu udakunda cyangwa udaprofita ikindi kintu ibyo nibyo kabisa rero baze baje guprofita azozanwe n'urukundo rwo kumva ko yoterera Jamba nkeneye kwamabinga rumwe rohaka twigwiza ibikoko. je ndabihaze nibagiye kazi nkora Izi telefone n'akabati kuzuye ibibazo. gushika usikawe ntahira ko satano zijo Kuko jewe ubwanje yo have yibaza ko ndiko ndamubesha. Tuzuza kubino nyene. Waha. habayiki mikareka kurira Rutozo uvuye he Nanimvuye kuraba ko nta rindi kubarabara. ehera abamika n'umukondo ugendera hejuru burya hari n'ikindi kintu ushaka kuguhanura Sheri je ndifuza kumenya ko isaha abyeyi bawe baba Turabara mu kijiye bwakeye mwaramuse mwiri umugoroba mwize vanahorereye kuri Buchachu TV nibaza yuko mudukike na muri kwisi yose ndabibutsa gukora subscribe na notification kugira Rwanda nyono nka makuru ari update no musi ndi kumwe n'abastare ndimwe n'abastare baberewe bambaye neza batwenga neza twenga babone ko ntari ko ndabesha mwamaze kuba ndi kumwe na Dodo na T-Boy reka ndabavuge kuko ushaka kububazi cyangwa utabaza ariko ndazibeshi murabazi reka T-Boy duhere kuri uyu muntu niko amategeko abivuga mucama ko mpereye kuri wewe Dodo ni sawa ni sawa ni sawa rero nawe ni fresh kabisa hatangura abantu urazi ko niko amategeko abivuga urabizi nawe oh yeah bavuga madame et messieurs red gentlemen nimva ko atangura abadamu misi yose yagira habibi basi ariko Jesse ko nenda bizi canke hari hatangura abantu baba papa hama ba mama ni wo dufise ingubu turi power furega Dodo uravyemera yego rego umugabo twiye ko ari we mutwe w'urugo rero umuntu w'umugabo ahari hose yamari hejuru y'umukenyezi kandi bumuvuga ati 50%. Sivyo sindavyemera ko ari 50%. Rimwe twavukiye mu gihugu kimwe twabayeho kumwe. Hari ukuntu usanga aba diaspora baba hari abahungu babigoye kugira baze kurongora abakobwa b'abarundi kazi ka marinda kubashipinga ugaca usanga barongoye abahajya nyene wayi je navuga biterwa burya kene ivyo biterwa n'icyumviro cya muntu yaharamwe abantu usanga batiyumvamwo abarundi bagenzi babo akavuga nje kuri kurongora umurundi kazi wapi no tumanyirondera aba hafi cyangwe ndondera umurundi mugabo ari hafi yaha akabona ko mega kuviyo kumuza ino menga n'igiko kirekire akacahita unda kumushipinga hamwe rero byo gushipinga rero batabicamwo batabifitiye ingufu sana baca bemera gukorera iyo wowe ufise umurundi kazi cyangwa umusore je ndubatse wangu mfise abana babiri n'umugore mfise umugore wanje yitwa Jamila T-Boy na T-Boy kariko nakandi namwongerereje ko nyenda kamusunikire ko nyenda uravyumva yagira aje batigere ni tigere mbwa Jamila T-Boy urumva niko bashuye bamuhamagara n'ukuri yarumva niko byategezwe kuba tigere urumva ni contraire sibyo ariko abantu benshi bavuga ati ngo Jamila T-Boy urumva kugira kubera ko bataramuha izina benshi bamubonye nyene cyo babona ko ari jewe nyene babonye mu ncamake
urumva yanje nyene mu isura yanje nyene tubumwe ibigendo uko Dodo T-Boy mwahuriye muri filme Diaspora mwari musanzwe muzina yice mwahuriye muri filme gusa oya ntitwari tuzinanye twahujwe n'ibikorwa bya filme cyo turamenyana yego uretse bya filme hari ibindi hari ukundi kuntu muzinanye atari mwaruye muri filme Diaspora cyangwa hari indi project mugiye gukorana na T-Boy uretse bya filme nta bundi bucuti dufitaniye duhuriye ku bya filme kandi gukorana si bibi nibaza ko tuzokorana yego wibaza muramaze kuvugana ko muzokora oya wambajije ko hari ibindi bikorwa tuzokorana nibaza ko tuzokorana n'ibindi kuko turafise programme yo kuzokora yandi mafirme igihe yarosa kandi kanya ko kugaruka ubu urumva agiye akoze imwe kandi nibaza ko adahagaritse kandi nawe nyene mu kiyago twuba twaragiraniye narumvise ko afise gahunda yo gukora rero tuzokora yego T-Boy filme Diaspora uretse haro scene twabonye uri kukinana n'umukobwa w'umuzungu hari mwandi mascene yakiniwe hari ya muri Amerika canke nikajya gusa karahari hariho amascene agera kuri 3 ari mu muzungu mucama keri Diaspora natanga kwishutinga ndi muri Amerika burya muzozibona nyinshi zitandukanye yego urumva ni filme internationale ni USA Burundi ya wabitowe ni USA Burundi niko nabivuga T-Boy uri kuraraba filme ndundi uyu musigeza ahantu hashimishije mwebwe hari aba Diaspora bari yamufata filme ndundi gute yo ahubwo twe turayiraba gusumba rero anabari ngaha mu gihugu tuyifata ko iri kiratera imbere cyane nene gute muri filme nimuzane sponsor Dodo mubaze ico kibazo narakimubajije guhera umunsi ndamumenya abone kuno bimeze abarundi rero sinzi kuno tubayeho rero barakunda kubona uri murakora bakagushimira sibyo ariko hari abantu badashobora gutanga kuguha ingufu kugira ubandanye we abashaka gusa wa mukoreye anezerwa amaso abone nyene ariko adashobora gushiramo akabaraga nawe kugira aguteza imbere ivyo nuko bimeze rero mu Barundi ariko gusa turabakurikirana cyane mbese gusumba n'abari ngaha mu gihugu aba Diaspora muri hariya kabisa support zanyu turazikeneye sivyo Dodo turakoresha amafaranga Dodo murakoresha amafaranga menshi ko mu bikunda mwerekane ubwiza bw'igihugu mwerekane location z'igihugu zitandukanye bagaca baturaba ntibabaga hakabura vraiment na sandura rero kudushimira cyukuri ndaryohe kubona mbajijwe ico kibazo nawewe urabizi ko dushiramwe uburyo kandi butari buke kubera nawe uhora ubushiramwe kugira ukuri rero nkuko ubivuze je narayimubari twe tuba dushaka sponsor gende dusabire sponsor kuko filme utari umuntu akunda filme woyiheba vraiment usasimo hari kintu ushaka unahure kimwe sibyo ubona nuhave nibahave biyumva ko navuze nabi ko ati ngo sinkora filme nka business no filme ndayikora nk'ikintu nkunda ku mutima urumva ni process inyungu izoboneka mu nyuma nizoza izo zari nyinshi kabisa gusumba ariko mu uyu mwanya nuyikore nka business ukore nk'ikintu ukunda mu mutima kugira ugikorane n'inguvu sibyo none mugabo ndazi inyungu izoboneka amaherezo inyungu iraboneka kuri kote ya Dodo inyungu zanga Ihera kuronka mugabo mu Diaspora iyo ni inyungu kandi kwiye erega abakobwa bakera amafilme bari kuri market baridandaza akaze nk'akari kwidandaza no kuguza isura benshi batwagwa n'aba Diaspora ahira Dodo ndazi ubu baraza kwazagiza namba T-Boy ngo ntabonye umukobwa mwari kumwe hajya kuri interview bwede none yitwa Dodo ugasanga aragufashije gusanga uratomboye niyo nyungu rero agashara nk'umugabo mu Diaspora nikorera film ikiza muntu rero kuko bari kuri market bari kwaraguza isura nkubu ugaca usanga nanje ndaruse umugabo mu Diaspora nkaca ngenda Buraya oya ugenda Buraya yo kubana yagufashiriza ngaruka nanje nkaca mfasha babandi nasiga inyuma nuko nubundi burya tukaza turazamurana niyo nyungu ya film mu Diaspora rero abona ko dari umuntu mwiza ari umukobwa mwiza kwandikire ngaho arabihakaye karabaye urondera kabisa zoncheko atocho kwa T-Boy uzoshaka numu ndikondidandanda oya ndiko dusazwe mu Diaspora none akugabiye umuduga hari kibazo cyangwa agatanga nka 10 million kore film azonterera nkore filme mugi nyuma y'ivyo oya inyuma y'ivyo bindi bimviye nibi hegana twe nivyo nyene twiyumvire nivyo navuze sponsor nta kindi
umuntu yumva yo nterera kugira nkore filme arahakazi. ariko usanga T-Boy bigoye ugasanga mu diaspora biragoye kuba we badimiriye ku muntu udakunda cyangwa udaprofita ikindi kintu ibyo nibyo kabisa rero baze baje guprofita azozanwe n'urukundo rwo kumva ko yoterera kugira nkore filme azozanwe no kumva ko anezerewe ibikorwa nkora yumve nanje ko yogira icyafashije. urukundo rwo guterera 10 million worukura ntago wabona gusa mugabo kimwe arashobora kuba afise iyo mpano yo kuba yo guterera sibyo ariko akaba afise n'ijya feelings kandi bikazana byose kandi ijya feelings akaba ari ituma aguterera urubizi ko yaragushimye ati uyu mukobwa ahubwo akagutera bivanye no kuba yanakwiyumvishijemo aho nukabipinga rero kubera ko byose birimwo ndabesha boss nuko bimeze urukundo rukura byose kandi urukundo ruri mu bintu byinshi yego ubu wavyemeye ubwo n'umuntu agufasha imbere ko agufasha banza kuba afise urukundo buye nta mukunda nta muntu adafise urukundo ujya kubasha ubundi manda kuri Imana kwe dufise urukundo bangu kwe dufise urukundo ndakunda Inkinzo TV aricyo gituma navuga ati kubera ndayikunda have ndayihagararira sibyo none nuzo gukunda rero Dodo ati Dodo ndamukunda kabisa nawe rega ushaka gusanga na T-Boy atakunze Inkinzo TV ugasanga n'umukobwa ari mu Inkinzo TV yakunze nabitobarira iyo ni vie prive wapi kabisa Jenzo baza paka ndabimenye muri mu Inkinzo TV hamwe abakobwa kandi beza hajya nibo yakunze ntiyakunze Inkinzo TV ariko ivyo sivyo twahagararako icambere cyo yavuze yuko akunda abakinyi b'Inkinzo TV no kuvuga arakunda ibikorwa vyabo kandi ni nayo mpamvu ubona nijya firma yiwe yakinyemo Inkinzo TV nka bose nabo mu Nkinzo kiretse jewe sinzi ico yangomwe kugira ndayikinemo navyo arabivuga arindi ubudi yakinyemo bajya bo mu Nkinzo TV rero nibaza ko atashimye umwe canke babiri yararavye ibikorwa byabo yumva arabikunze yumva ko yokorana nabo ushaka gusanga yakunze Mika bigatuma nabajya abandi bashikirwa bose akabona niyo kinana na Mika wenyene uko se umuziki bakina ari babiri nivyo T-Boy yego ko ifilime nani abantu benshi mani gusa bakunze Mika tumukinana n'abandi bose basigaye bo mu Nkinzo nanakunze Mika dukinane nabane bica bavuga ati oya sinokina na Mika gusa n'abandi barakenewe nabo ushaka utamukunze mukinane gusa oya none ibyo nago biri T-Boy yatubwiye ko ari umupapa afise umugore n'abana babiri rero ivyo bindugira umujanemo urabe no hava umusamburira wa Mungu oya shaka kumusa aho nyene yarabonye filime ya Igeterera ya Ruzenye ubwo nyene yacatangura kuzana ya bibazo byiwe ngo nawabonye rero ngo atanga kugusomagura ngo nyene ngo mno wawe taha ayo gwera kumugore nyene abagore baroroshe sana uje abagore n'abantu batahura wamushize ahabumvika ukamusigurira aragutahura kuko nawe arakunda ifilime ya Nkinzo TV arabakunda cyane gose nafite makinga cyane kuvuga tujya mugana hari mu Burundi ko mu ntwara kanagumayo oya aranyizeye aho iyo adafite icizere cyane aranyizeye kabisa ko ndamukunda atangorane icyo gituma yamavuga ati ibyo ukora byose ngenda nzi ko turi kumwe kandi ashaka kuvuga ati ibintu bakina basomagurana nyuma ya filime bashaka babandanya basomagurana kandi cyambere arazi ko ifilime itandukanye n'ubuzima busanzwe arazi ko filime ari ibintu nyene byo kwikinira bisanzwe naho no gusoma nta icyo bitwaye erega Joachim nakunda kuvuga ati ngo ndakibona singifata harashobora kuba ndamuhaye n'ikiza kice akishiramwe ibindi ugasanga nambonye kandi ambona uko ndabeshe sivyo do yego muga turi muri filime ngeto tumeze nk'ibitutu ndashobora kuba ndamubona Dodo nkumva mpenga ni mwiza ariko sindamushikire ndakibona singifata sindagifata nyene bikabandanya nkugiye kuba turafinata bisanzwe tukabandanya ubuzima na filime yacu gusa Dodo biko turaraba nawe wabihaririye abakobwa benshi bakina filime usanga batwagwa n'abagabo ba diaspora usanga nk'imiduga afise gasanga bayifashijwe n'aba diaspora ariko wabihaririye nuko utovyemera ngaha gusa igituma nabihaririye jewe ivyo sinobihamya kuko je sinamenyereye guhabwa ndakunda jewe ikintu kive mu nguvu zanje uhawe ikintu ntugitora
ukuvuga ngo mpawe ikintu sindagitora mugabo jewe nk'ubu ndiko ndumva ngo umuntu ngo bamuguriye imodoka bamuguriye inzu bamukoreye biri mba numva umenga ahubwo yarakwiye kukwigisha ukuntu wewe ukora hama ukigurira iyo nzu kwigurira iyo modoka kuko burya umuntu aguhaye ntabagukunda ahubwo mwigisha ukuntu arondera wenyene hama yigurire kuko ejo canke hirya ejo mushobora gutandukana yamenyereye kuza arahabwa bigaca bimugora mu bundi buzima uko ntacaba ego rero niyo mpamvu ivyo ntaca nihuta kuvyumva cane mba numva umenga ahubwo yarakwiye kuguha ikintu ugakora hama ukiteza imbere wewe nyene bikaba vyaciye kuri we akakwereka uko ubundi batubwira ngo umuntu agukunda ngo ntaguhifi akwereka ukuntu bayiroba tugaruke kuri ico nyene ni mu Burundi uzosanga abakobwa business atari kirenga ntimunyuve nabi je ndiko ndiganirira na ni mu Burundi uzosanga business kuri kote y'abakobwa ugasanga sikirenga cyane ari nayo mpamvu usanga abakobwa babifuza abahungu bafise amafaranga canka abapapa bafise amafaranga ariko ugasanga nk'umujene w'umukobwa afise imyaka 20 cyangwa 25 biragoye gusanga afise inzu yiwe yiyubakiye umuduga we yiguriye atari wagabiwe wibaza kari kubera iki ubundi ariko uno munsi abantu benshi mugabo bariko bariga gukora business ego business sikirenga ariko uno munsi abantu benshi situ nk'abagore canke abakobwa bariko bakura amaboko mu mpuzu uno munsi uhaye miliyoni umugore aramenya kubyaza umusaruro aramenya gukora wavuze ikintu ngo abagabo ngo basigaye ari 50% ngo basigaye bangana n'abagore ngerageje kwiyumvira igituma kiya kintu wakivuze uno munsi abagore barakora n'abagabo bagakora uno munsi ndamba umugabo ari hinze umugore ari harasyo mugabo bidasigura yuko baca bangana hariho cyacubahiro umugabo agumana ciwe no kuvuga umugabo nubwo atobafise akazi umugore akaba wakora wenyene ntazigera musumba kirazira niyoza ko ico gituma rero washatse kuvuga kurya ariko abagore buno munsi bariko bariga gukora kandi vraiment je ndabikunda cyane no munsi abagore buno munsi barakerebutse no munsi nta mugore akirindira ngo urumva ngo arindire ko umugabo mugurira igitenge ngo arindire ko umugabo mugurira amavuta yo kwisiga araja mu gashira hamwe akarondera akagenda kudandaza utuntu akironderera wenyene rero hariho intambwe bagiye baratera mu buzima busanzwe ibyo namaze kubona ibyo bikora umugore yubatse kubakobwa nabonye menga siko bari je navuze aba jeune fille sinzi ko ntahuye neza nako banavuze babakobwa musi y'imyaka 25 cyangwa 30 abakobwa nga mu Burundi bose bashaka kuba bari kumwe n'abadiaspora abantu b'amafaranga nukuri vuga benshi pana bose ari abakobwa batunze ngaho mwava mugwana nabo batunze si ugiye kurabara majority yabo ntabwo bogera kuvuga la majority ntuvuge bose sivyo dodo kubwishi basi nka bose bakunda abagabo bafite amafaranga aje tumutegesha na diaspora nyene diaspora bugeze kwigisha ibintu byinshi nimwayikurikirana muzobona mu bintu byinshi message kuni bimeze abakuba kweri baha beshi nabonye menga ntabwo bari serious n'ubuzima aremera akazehekera kwa nyina kubera ko abategemeka yanuzenya ati jewe natuma nkundane n'uyu muntu umukene ariko ngume ndi okipe gato yambwa ndindira umuntu afise amafaranga azoza supporting rega nico nyene usanga abakobwa umwanya umwe ntibatwikoza ngabasore ngo barakenye ukiyumvira muri nk'abanganye n'inanga none amafaranga ashaka ngire je nayakuye nawe gatayafise ivyo biragoye cyane je mugabo ari ikintu cyane baza none ko muvuga ko abakobwa bakunda amafaranga none bakundana n'abagabo rero final kubera abasore nta mahera baba bararonka burya kenshi umusore ataragira mariage nika kusanga afise amafaranga mugabo amaze kugira mariage agenda araronka buke Imana igendera bahezagirira mu rugo bagatinda bakayaronka rero no hanura abo bakobwa ntibaze bareke kuja ku bagabo ngo no kubera ngo ata amafaranga bafise kuko Imana ihezagira abantu babiri no musi murashaka kugira mariage mukenye ariko buke Imana ikagendera bahezagira mugatinda mukayaronka kuko nzi abantu benshi bagiye kubana bakenye no musara ba milliardaire bagiye bose bona bafite amafaranga uri kuyanura abajene ngo baje kubaka ngo bazosha batunga ego tibo uramushigikiye ego kubera ko iyo ari kumwe n'uwo mushinga nahe wiwe barahana ivyumviro
kandi ngo imitsi ikoranye nisi biko bivuga ya usanga harimo karusha rero gituma ubona abagore bakora cyane gusumba abakobwa kuko bavuga ati bari kumwe na afise bari kumwe ujya arakora rwagakora kandi ugasanga bateye imbere ariko ujya mukobwa wenyine azokwama avuga ati ndategemeye yani ari kuri stand ari yicaye kabisa ategemeye urumva rero ntazoronka ingufu zo kugira iki n'ivyumviro usanga atavyafise kubera atafise umuntu amushiramwe akapiyumvira ariko T-boy bigomba guhinduka ni mu bindi bihugu usanga abakobwa nabo bari bagomba kuja ku rugero rumwe basi n'abahungu basi dodo ndakubaze wowe ku myaka 25 nayo amafaranga menshi wari umaze gukora ako yiwawe je ku myaka 25 nari ntutubeshe oya amafaranga yanje namaze nko gukora ku miliyoni vraiment mu miliyoni umwe wakora iki jewe nakuze ndi umukobwa atandaza utuntu twose je ndi umunyeshuri d'abord naradandaza ibitumbura ku ishuri abana twiganye baranze niga mu windwi naradandaza ibitumbura ku ishuri ibitumbura bigenda birongoka buke nkaza ndagura uduhuzu nkashira abana ku ishuri bakaza baranshorera gutyo ego hano havuye mu miliyoni dodo ntube nk'ababwiza tunga bacu ngaha mu Burundi bakubwira ngo je ngo natanguye ngo ndandazanga ibitumbura kwiyumvira uburyo uyu munsi ari mu mamiliyaride yatanguye kubitumbura ntakubwiye ati nyuma y'ibitumbura nagize ngero kuri gushikana simo jewe bigese ndabiharira n'umunsi umwe kuko uno munsi abo bose wumva ngo nabagwiza tunga batanguye buke kandi uko utangura buke ugenda uragura akantu kamwe nkubashaka kuronka ibihumbi 100 sibyo ukagenda ugakora ukaronka amajana 2 ajya amajana 2 ukayagura nk'akantu nk'agatungwa ukagura nk'agahene kajya gahene kazovyara kazorondoka uzova ku mpene uje kugura inka ijya nka uzoyigurisha ugenda udandaza ibotike mu isoko ijya botike izoyiva mugende uve ruguru uje gukorera ibujumbura gutyo ego T-boy ku myaka 25 nimba uvyibuka wari ufise amafaranga ngahe y'amarundi yiwawe wirondereye imyaka 25 yapfuye ndi muri Amerika cyo base wari ufise amadolari angahe amafaranga wari umaze gukora ko menshi barakumvishije kumenga mugasi nongeye kumenya ibanga ryanje kandi umvise ingorane abarundi dufise oya mu bindi bihugu urasanga nk'umuntu nka Joachim ujya mu China akakubwira ati jewe natanguye ukungeza naha nakoze ibi nibi wowe ko cyumva uto bivuga ndagutera nimvugisha kuri imyaka 25 ndibuka naba mu state ya Colorado nakora akazi ka local truck ariko ararenga nk'amadolari 200 y'amadolari ya 200 ya azodoha sponsoro nyinshi wa muntu unarongoye wangu aho nari nkiri umujene kwanza sini bwarongora ubu rero Imana yarabahezagiye ko ubu murondera muri babiri kandi mwese mushira hamwe kandi amahera ubu yaragwiriye ingorane kugwira nabwo yogwira kubera ko dufise abantu menye abana barakeneye gukora n'ibindi bikurikira byakeneye urabyumva sinavuga byinshi T-boy dufise amakuru yuko hariya muri Amerika ubuzima ari sawa kabisa niyo mpamvu naguhuje na Dodo mwahuye muri filime nabahuje no mu kiganiro kugira Dodo hari ibintu byagenze neza ntugira ubwoba urabona ajye muri Amerika sinoguje muri Amerika kwaje muganga kabisa ko igiye kwata ubuzima bwa Amerika bumuze ko nuko bari gutuma umunwa n'umuntu umugabo atari byiza ya hajya ibya Amerika kwanza nunabimbaze kubera ribanga kabisa gitufise ibanga hamaze Dodo nawe kugenda mumenye ndazi Dodo wakimbagije ntabwo namumenye kubera ukundi ifini gusa niba mu yamurondera cyese murondeye uyu sindaza murondera yariyo nzira nyene rega yariyo nzira ego yariyo nzira ariko nibyo nyene niyo nzira nyene kuko nakurikiye nyene filime ahinjana ishikanayo dusa n'abarangiza ikiganiro gusa nashaka tuganire gato uri kuraraba abajene mu Burundi abajene ni beshi kandi n'amafaranga sikirenga kabisa navuga yuko abajene mu Burundi turacari mu nzira y'iterambere uri kuraraba abajene bahariya ukaraba n'abajene bo mu Burundi bona bitandukaniye bona twokora iki kugira natwe ushoye kuba umujene afise 25 ufise 50 millions abajene biyo muri Amerika wango barakora sana muri Amerika turibize nta mwanya bafise kuja kumarigara kuyiga bicaye barakora kabisa big up sana barakora sana usanga bakora ubuzi bubiri butatu none wumva wogeranye n'umuntu usanga atana akazi ari karakora hano ahigwa yarera muri ville aho va kurima akaja kurigara nkwa inzoga gusa kitahira wumva byo bingana
aho muri Amerika rero barakora cyane sana bese beshe n'ababose wangu barafise agafaranga nje ndiko nabivuga kuko murakora ubuzi butatu bubiri atakintu ariko aspendinga sana ndumva menga wara ari mitende ndagushaka kunganya no yego kwigara yatandukanye akabanga rero twibira abajene b'u Burundi na cyane muri yabukura mu entertainment ikintu cyose buri kukorera amakabanga wo twibira kugira uri karumviriza iki kiganiro avuga ati naje kwirangira ni kubita gashi inkore novuga yuko bakwiye kwiga ikintu boza barasevinga amafaranga no gukora cyambere no gukora amaboko mu mpuzo ikindi cya kabiri bakwiye kwishira mu mutwe hari ishuri gitwa finance and education finance ni ishuri janye n'amafaranga kurusha gutonga amafaranga yawe hano mu Burundi ingorane zaha abantu benshi ashobora kuba afite n'ibihumbi nk'amajana 2 akumva ko mengana umuntu akomeye gose amajana 2 ibihumbi amajana 2 y'amarundi hano mu Burundi akayakoresha nkuko yigombe atazi ko yapangira umva amahera hano mu Burundi abasore baho amahera arabapangira muga muri Amerika turayapangira iyo amafaranga rero uyapangiye akora neza ariko amafaranga gupangira akora nabi arakujana mu bintu bya hirya no hino bita make sense kunywa ibiyoga n'ibindi byinshi abajene rero bahari mu Burundi ico nabasaba bige gupanga amafaranga yabo baze barayapangira muga amafaranga n'abapangire niko no babwira no hanura Dodo nawe niko bibona akajambo bwira abajene fie na cyane nibo bantu menga sinavuga karabanebwe nibo bantu batashaka gukora nkuko basa abandi bakora ugasanga umukobwa afise 30 na 500,000 arabona akoresheje ubwenge bwe ugasanga nama message gusa kuri WhatsApp yamuhaye ayo mahera jewe ikintu notekerera abajene buno munsi nuko bokora kuko n'abagabo buno munsi bipfuza kugira mariage abahungu buno munsi bakunda abakobwa bafise umwete abakobwa bakora kuko hari gihe ukundana n'umukobwa kavuga ati none uyu ujewe ninamushira mu rugo azokora iki ugasanga benshi ntibabona ivyo abakobwa abafiancé babo bakora ko usanga ari abantu babanebwe n'abantu bakunda ibirori gusa n'abantu bashaka kuja kuryoherwa mu yo wakoreye iga ukuntu ushobora gukora iga kuva kuri WhatsApp uje mu yakore numva ko bugiye ko yakonsoma oya uri kuragiye wakoreye ntaco utari kurasega rega abajene buno munsi benshi usanga bariko bakunda ivyiza kandi ata amafaranga bafise kandi rero uko gukunda ivyiza ata amafaranga bafise nivyo bituma baja kure bakangaza umutima ugasanga bagiye bariko bagendana n'abantu babagabo kandi bakiri bato abana buno munsi ntibatinya kugendana n'abagabo bafise abagore kandi bakira abana bato rero nibige kurondera ubuzima bwabo bige kubumbwa n'ivyo bafise hama hirya ejo habo hazobaheza cyane yego akandi kajambo kubajene ari abajene uzanga bananirwa no gukora ugasanga bizeye ibimama like ugasanga bizeye ibimama ukuntu ugasanga gukora muri we nta bintu bafise ikimama ari kiguma kimusunikira inoti tibo yababariye amafaranga burya siya kurondera ni we yarondera niyo mpamvu rero bova mu nzu bagakora bakareka kwishinga marigara nkuko twabivuze bave mu marigara ahubwo biga ukuntu bakora bicare hamwe baje inama bakora ama projet bizogenda neza biva kubigasanga umumama nkawe ugasanga arubatse fresh na karuru ntaza ariko ugasanga arubatse avec 5 zafa ariko ugasanga afise ikijene hari ya pembene ikiguma kijya amafaranga cyo itunga ry'umuryango oya ivyo no hava ntabironkera inyishu kuko hajye mu wese afise kimujana hajye mu mama mugiye mukicarana niho no hava nca ndonka inyishu yavyo umva sino hava nca ndonka inyishu yico kibazo urashaka ati je nk'utuntu nkatubiri ivyo babivako wibaza basi oya ntavyo noronka nta nyishu noronka kuko urashaka gusanga ari nk'umu mama afise amafaranga ujya mu jene akaza akamuhendahenda urazi ko hari abajene usanga bafise akarimi gasosa kamuprovoka bukebuke kugira amurire ko amafaranga kandi si urukundo ntaba yamukunze aba ari kugira amurire ko ajya amafaranga yiwe kandi rero ingaruka ibambi kuko udufaranga duheze wa mujene acagenda nigi usanga bajya bapapa batagishoboye gutanga keya mu rugo gacu usanga wa mu mama vyamugoye ivy'umubiri biragoye gacu usanga yifitiye umujene hariya nk'abapapa mwe muravyumva
muheke y'abagore banyu navyo nyene birashoboka ariko nibaza ko ico ntibogipfa harya urugo rwose rurafise ukuntu rutunganijwe nibaza ko bafise ukuntu bubakanye bonyene hagati yabo umugabo atari katanga keye umugore aramuprovoka akamuha keye hama umugabo arisubirako ico nico tuma agenda hanze ngo yabuze keye vrema oya nibaza ko turi mu tuntu dutuma abagabo barenga ibigo sivyo T-boy ahubwo jewe ikintu nibaza ko cotuma agenda nigihe umugabo yoba yadukanye nk'ingeso akayereka umugore akabona ingeso umugabo yadukanye canke umugabo akabona ingeso umugore yadukanye umugabo keya ega muri yakiya nyine harimo ingeso yego nivyo kandi hari ingeso zigoye kwihanganira ugatuma nyene umuntu acata n'ijya ngeso yose ngaba bigoye kuyihanganira cyane abagabo nibo bafise ingeso sana T-boy abagore zorabe burya abagore burya baruka gusumbya abagabo yego kabisa burya umugore arafise umutima kubaka abagore nka 60 kwijana barubaka gusumba abagabo burya abagabo kenshi bafise nibo bazana ibintu by'ibibazo bazo mu rugo ari mugore nabagiye ntagaruka urumva simo uraziga simo ikintu gihari abagore bafite akantu ko kwihangana hama umugabo nawe ashezana kakano kakanyarigabo genda umugabo mu rugo kandi rero akanyarigabo ntikubaka umaze kuzana kakano kakanyarigabo ngo genda umugabo mu rugo uba werekanye ko byose byabaye kubera uri umugabo mu rugo hama ikindi naco abagabo ntibazi guca bugufi ngo basabe imbabazi iyo bakoze amakosa mugo umugore iyo yakoze ikosa araca bugufi agasaba imbabazi kandi umugore aracafise kakano ko gutinya rero ico kintu T-boy yavuze simpava ndagishikira ngo nuko nanje ndi umugore ariko abagabo nibo bafisa hanini nibusanga amakosa ariko aravako jewe ndemeza ko uno munsi nubwo umugore wo mubonana amakosa ukagenda mukicarana wosanga ajya amakosa yayakoze kumvo z'umugabo nego hari n'abayakora ariko hari n'urugo ruzamwe ibibazo bivuye ku mugore ukazanga umugabo n'umuntu muzima ntitwabihakanye ivyo birashoboka kandi birabaho mugabo abenshi abagore kabisa barafise umutima kubaka kwera yego nabo barafise ingeso ariko abagabo turazinanye mani ingeso nk'izo zirazwi bituma umugore yomoga gusa kimwe gusa umugore akwiye kwiyakira akabihebera hari ingeso uhebera umugabo ugaheba neza wewe n'umugabo ariko aja mu dukumu gashuja ngaho ugahora ukamuhebera harimo abagore bafise umutima bagakasa wewe uvyemeye harimo abagore babikora mugabo agahebera umugabo ati kabisa ni yumva amahoro kabisa ariko gikuru usumire undanirasyo umfate neza rego umugore burya icyo ashaka ni care yawe ndabesha umuhaye kiyo umugore naho ivyo ukora byose bipfabusa ubu rero umugore wawe aguhuruja ugende wiva yange hamucuta uca umuhakeye naneho uwo mwereka kuri kwiva yanga mu bandi nagira nawe ukora mu bwenge agahakiri karakeneye mu buzima nibaza yuko ivyo navyo ntibiryoshe nta n'umugisha bitanga mu rugo ahubwo kimwe gusa biraryoshe umugani wawe yuri kurakora ibintu umugore ntamenye ivyo urimo canke umugabo ntamenye ivyo urimo kandi ntibinaryoshe kubibamo rero nawe wambagije ngo jewe nk'ivyo binshikiye sinoca nkoma induru ngo mpamagara abantu benshi tuca twihutira guhamagara abavyeyi guhamagara umuryango sinoca nihutira guhamagara abantu uhamagarande nta muntu nohamagara ahubwo nomufatirizamu nkamusengera yego ari imizimu usanga itumva amasengesho ayo masengesho nabo wayasenze uyatinya ntuba wiyemera iyo mizimu nta bushobozi na bumwe bworonka bw'uko utodora kumana ngo ikumve nize ngeso wewe uhebera umugabo zitogutesha umutwe ingeso nahebera umugabo ivyo mu rugo biragoye vuga nka zitatu nahebera umugabo nka jewe nk'ingeso nahebera umugabo nigihe jewe nahatonsumira umugabo akampa amahoro nkironderera jewe nta ngora naho sinomutera Iyindi
iyindi ngeso ya biragoye mbo ingeso rero zibiri yoko kavuga ati hajewe bana ugatekera ukomoka jewe nta kintu umugabo yankorera cyo tuma nomoka nobabara gusa no kumva mbabariye mu rugo muga nta kintu yonkorera ngo nomoke kiretse nko revenge zose umugabo yo gukorera nta divorce wo kwifuza jewe atankubita ntakubitwa nta kintu yonkorera ngo nsohoke oya kuko nibihe hari ibihe no jewe ivyo novyita nk'ibihe kuko vyoba ico bigihuhusi gihinda hamake garengana uwo mwanya no banzi ko no mwanya nyene biriko biraba mugabo uzohera tuzosubira mu bindi bihe vyiza vyanje nawe yogenda gatero dukobwinda nka dutatu ibiki bivyo vyihanganira tugakauka ariko vyama vyabaye bama bateye inda hanze kandi barataha none ko bajya bateye inda bataca babashira mu ngo babagira abagore aramutera inda kandi hereza bajya banaragenda kabegeranya bose akabazana mu rugo nkamukarera hani tu revenge amwe musanga mukorera abagabo gasanga bana n'umugabo mufise abana batanu gasanga nk'abana batatu je babiri saba umugabo mubana namwe nti muri shasha namwe nti muri beza ivyo birashika nyene mugabo jewe nta biranshika ko pe kandi since mbo biravana nivyo yindi nyene nakubwiye ati mu rugo haberayo byinshi mu rugo nta wamenya ibanga ryo mu rugo biragoye eko T-boy turangiza harakanumva nari kukubaza nta kubajije ukavuge abakunzi bawe abakunzi kuko ubu amaze kuba umusare mu Burundi amaze kuba umusare diaspora igira isohoke yego kabisa ni manyakire kwanza bamenye ko ndi umusare mushasha wa filme yinjiye mu gihugu cy'u Burundi gusa ni watanze ugwinjizo ubwo turakorera inyuma ya kamera none babikora muri kamera mukinyi wese agomba kwinjira mu industry mu Burundi agomba kubanza kancako aha rero utanciye ko ntuzopasa none turi kumwe none wewe naciye kwa simu kugira ndagushikire shike kuri kamera imbere ko nje imbere ya kamera naciye kwa simu paka n'imbere ya kamera ndabe rero washitse ninjemo kabisa nze nk'imbe biri mu mutego idashobora kuvamwo akajembo uva nari kukubaza nta kubajije ukabwira abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi bawe muri rusange akajambo utambajije yemwe nongo akutambajije igihe natanguriye ibintu bya filme kuvyiyumvamo cyane ahanci ubwira ko rero ukavuga ibintu bya filme natanga kuvyiyumvamo mu 2014 mu 2014 muri uravuga ikirundi mwibuka ikirundi kuko uburundi burangwa n'ikirundi icongereza hari iwanyu hari mu banyamerika uje mu Burundi ubu mu Burundi okay jewe bya filime natanga kuvyiyumvamo kubira abasari muri 2014 urasubiri muri 2014 niho natanga kuvyishiramwo kuntu byari bitese ukundi nabanje kuba umustar umuntu w'umuziki sibyo nararimba kabisa nakorana n'umusani nitwa MT number 1 niho nizana rya T-boy ryakuriye cyane twarakubitana umuziki mu myaka ibiri hari muri 2011 na 2012 niho twatangwa kuririmba ariko maze kubona menga nta nyungu ndiko ndabibonamwo cyambanda gukwepa gatoya ndondera ubuzima busanzwe hama navuye mu buzima busanzwe nza kurutangura kugira iki kumva gusubira mu muziki numva menga birangora abantu benshi bakambwa ati none wewe kubera iki menga ibintu by'umuziki warabihagaritse kandi menga wumva gute ariko kandi urashoboye ikintu kikwa filime abantu benshi bambwa ati uri umuntu umeze nk'umukomedi cyangwa umuntu ushobora kuba wakina filime bakamba ingufu cyane gose aho ngiye hose ati we nukuyibusani ukwiye kuba umuntu wa filime mvamenga nivyo ndavyishamo nko muziki waciye uheba naciye nabivamwe by'umuziki ja ku ruhande haro muri filime washitse hano uzoferinga ndabe ko ari byo kuri ko abantu bambwira nyene kariko bimeze niho cyatumye kabisa nza muri filime barambwira ko ati urashoboye umuziki urashoboye filime kuri ku muziki ako wabonanye na Dodo ugakinana na Dodo aha washitse muri filime ataramwezera kweri nanje ndiko ndamuraba nyene hari igihe ngira iciyumba ahubwo nari turaza mushikira vuba yarantwaye ndashimira Imana diaspora iyi filime diaspora ishikanye wiwe nabundi narabuze ko no mushikira mu buzima bwanje buri wamushikiriye naryoheye gose kuba namubonye Dodo no kubona mwifuza kuba twakorana akazi
Dodo nizeye ko nawe waryohewe gukorana na T-Boy. nararyohewe yego. T-Boy niwe muri babandi mu Burundi niwe ahantu honyine usanga ubonye umusani wari umubona ukifuza kumubona ariko hagira umunsi wo kumubona ukikawusha gomenga murazinanye. Ahandi usanga mu bindi bihugu umustare bamubonye ahantu abantu barababeshi agatanga je ni mufanizi wawe go mu Burundi usanga bigoye. Nizire ko utabaye nkuko. Oya ibyo ngo just no nkuko Mbwira byagenze gute umunsi wa mbere mubonana reka tubaze Dodo. Umunsi wa mbere tubonana naramubonye tuganira neza nibaza ko ari ibyo. Dodo tubashimire cyane izire ko ndi mwanya tuzoba kenera tuganire tuvugane ku bikorwa bya filme T-Boy na umunsi uzogaruka mu Burundi nizire ko zoduha kanya tuganire cyane gose akagenza kubona dakabaha mwanya wose. Dodo tugushimire cyane. Yego nanje ndabashimiye cyane murakoze.